Ho ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi rirashinja ubutegetsi guta muri yombi abayoboke baryo babarirwa mu magana mu gihe ayo matora yabaga ku munsi w'ejo. Iryo shyaka riravuga kandi ko bamwe mu barihagarariye mu gikorwa cyo gukurikirana ibarurwa ry'amajwi yavuye muri ayo matora harimo abatawe muri yombi ngo bakaba barimo basaba ibyo bemerewe n'amategeko. Nimwumve umuvugizi w'ishyaka CNL Terence Manirambona. Umunsi wonyine w'ejo w'itora hafashwe aba CNL barenga 200. Nta ntara n'imwe batafunzemwo abantu baba b'inyankamugayo, abandi bakabacira n'imanza nyene ngo zikibiriraho kandi ari ibintu bidafashe utabona n'ize ko barabagiriza. Twumvise ko no mu gatondo hari abandi bazimbiye baza gufata muri urwo rukurikirane nyene rw'abagiye barafatwa kugira ngo babuzwe uburenganzira bwabo bwo gutora nk'ejo byabaye. None umunsi utamenya n'icyo ariko barondera ngo babashire mu busho. Abo bantu uvuga bafashwe ejo bagera kuri 200 bafatiwe hehe? Ivyo bitigiri bifite n'ivyo mu gihugu cose. Benshi muri bo nabari bagiye guhagararira amatora ku buzu bw'amatora baserukira umugambwe CNL, bamwe bita abamandateri politike. Abo ejo byaboneka ko hari uruhigi rwabo kuko barafata nk'umuntu ngo wewe ngo utevye bagaca bafata bagaterera mu gasho. Abandi yagiye aravuga ati kino kintu muri ko marakora nishisunza amategeko avuga gutya ati wari ugomba gutuba amatora, baca bafata rero uruhigi barugira mu gihugu cose barafata baterera mu busho. Nibo batuvye bitigiri bingana gutyo. Ahandi bakarondera indongozi y'umugambwe CNL ni komine canke ku mutumba bakahiga bagaca bafata gatama mu busho ngo ikatuba amatora atani cemeza na kimwe atari umuntu umwe karamwagiriza. None ubu ngubu baracyafunze? Benshi barafunzwe, abandi nabo ugasanga bafashe nka 5 bakarekura umwe abandi bakagumizayo, abandi nabo kumva ngo kwagira ngo imanza ngo zikibiriraho. None izo manza zikibiriraho, imanza zako kanya haraba hamwe n'icyaha kugira ngo hamwe n'icyaha nuko haba hari n'ukwagiza n'ibyagirije bikwiye, ariko nikibuza yuko ububanza ko babagiteguye baruca uko bagombye. Nk'ahantu numvise muri Nyabihanga Imwaro umuntu akagirizwa ngo ariko arafotora ngo ni telefone, muri iyo telefone bagasanga nta foto n'imwe irimwo, mugabo ntikibuza ko uzova ngo bamucire urubanza kanaka. Ni ibintu nka bene ivyo. Muzi neza ko nta bintu bakoze binyuranije n'amategeko agenga amatora byatumye bafatwa? None nk'akarorero umumandatere userukira umugambwe kazo kitora arafise ivyo amategeko amurekurira, yabonye ikintu kitameze neza arakibaza, none akibajije agacafungwa wumva yarenze itegeko iriye. Abo wavuze ko uyu munsi bafashwe bo bafatiwe iki? Abuno munsi si benshi, nk'ubu hari abantu bafite uburenganzira bwo kuza kuraba uko amatora ariko araharurwa ku makomine, bemewe n'itegeko rigenga amatora mu ngingo ya 71 na 72. Abo bita abamandateri politike ku migwi ya komine na province, abo bagiye kuraba bagaca bafata, abandi bakagenda bati mwaratwimye ivyegeranyo kandi ingingo ya 43 iduha uburenganzira ko muduha ivyegeranyo by'amajwi yabonetse. Wabaza nka bene n'ivyo ngo ugomba gutoba amatora bagaca bafunga. Nibe nabo rero nabo bagiye barafungura umunsi bariko barasaba ivyo bafitiye uburenganzira, ivyo bahabwa n'amategeko agenga amatora tiko turakoresha. Twagerageje kumenya icyo abategetsi b'u Burundi bavuga kuri ibyo bivugwa n'umuvugizi wa CNL Terence Manirambona, ariko kugeza ubu ntabwo twababona. Hagati aho tumenye ko batangiye gutangaza bimwe mu byavuye mu matora ku rwego rwa makomine. Dukomereza hakurya muri Tanzania.